YouTube n'urubuga rw'abanyamerika ruko rurasangiza amashusho kuri internet rufise icicaro San Bruno muri leta ya California. Kwavumbuwe n'abagabo batatu bahoze ari abakozi ba PayPal aribo Chad Eri, Steve Chain na Jared Karim. Bashizeho iyi serivisi yo irasangiza amavideo kuri internet mu kwezi kwa kabiri mu 2005. Google nayo yaguze YouTube mu rushingo mu 2006. Amafaranga angana n'umuriyari umwe ni miliyoni 65 z'amafaranga y'amanyamerika. YouTube ubu ikabikora nk'imwe mu mashami ya Google. Uyu munsi turaba amavideo ya za YouTube channel tutazi yuko turiko turinjiriza abanyenezo ndetse na Google muri rusange. Ushobora kuba ufise YouTube channel ukabona ntaco ikumariye canke ukabona naho iri kiraja canke iri kirava. Nk'umukunzi wa X dash twaguteguriye uburyo 10 canke amayeri 10 wobasha gukora ikakwinjiriza amafaranga wibereye mu rugi wawe kandi utavunitse. Tunabibutse kandi yuko iyi video itaraba abafise YouTube channel, iraraba na wewe udafise YouTube channel ahubwo wifuza kuyikora kugira nawe winjiriza amafaranga mu mwanya mutoyi kandi utavunitse. Ariko mu gihe ushaka gukora YouTube channel yiwawe wotwandikira ku zindi mbuga ziraho hasi kuri description, Instagram canke Facebook, turabigufashamwo atakiguzi na kimwe usabwa. Tunagusaba yuko ukurikirana ino nkuru mpaka irangiye. Iyi ni X dash, turaguha ikaze mu kiganiro. Ndanakwibutsa yuko wokora subscribe ugafyonda runga ku ruhande ku gakengeri kugira ngo uzoze uribonera ibiganiro tubashikiriza buri munsi ku munsi. Ikaze mu kiganiro. Ikintu cambere ugomba gukora ni waba ufise YouTube channel yiwawe canke uri mushasha ariko wifuza gukora YouTube channel yiwawe, nukuraba ivyo ugomba gushira kuri YouTube channel yiwawe canke ico dukunda kwita content. Buri munsi twirirwa turaba amavideo kuri za YouTube channel zigiye zitandukanye ngaha mu Burundi, ariko inyinshi usanga zikora ibintu bimwe, zimwe usanga zibanda ku muri interview, ibiganiro vyigisha imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi vyinshi. Nimba ushaka gukora YouTube channel yiwawe ukayikuza, siviza yuko ukora ivyo abandi bakora, ahubwo ivyiza nuko ukora ivyiwawe vy'umwihariko. Aho ni kuvuga ngo mu gihe ugiye gukora inkuru runaka banza umenye yuko nimba hatariho abandi runaka bayikozeho. Ibi ubikora ugiye mwishakiro ukandika umutwe w'ijambo w'inkuru ugomba gukorako, wamara kubona yuko atawabivuzeho nawe ugahita utegura inkuru yiwawe. Ikindi kandi biba vyiza iyo wibanze ku ngingo imwe gusa. Ibi bivuga yuko nimba ugiye kuvuga kuri sport, guma kuri sport abari biguma uvuga. Nimba ugiye kuvuga ku vy'umuziki, guma ku vy'umuziki abari biguma uvugako. Nimba ugiye kuvuga ku vy'abakunzi, guma ku vy'abakunzi ari biguma uvugako. Nk'amakuru, ubuzima, ibohokamana ndetse n'ibindi vyinshi. Ntuzane akajagari mu nkuru ukora. Urugero ni nka uyu munsi urakoze inkuru y'iyobokamana, hama ejo ucukora inkuru ivuga ngo abakobwa b'Ibujumbura ba mbere ngo bafise amabuno meza. Ivyo mu Kirundi tuvyita kuvanga amasaka n'amasakramento. Hitamo ingingo imwe aba ariyo uvugaho gusa. Nimba wisemo kuvuga inkuru runaka ntuyigire ndende, irambira abaza kuyikurikirana, kubera yuko bitera abantu ubunebwe kuraba ibintu birebire. Niburi ibe iminota 5, niba ndende ibe nk'iri hagati y'iminota 10 na 25. Ikintu kigira kabiri ukwiye kugenzura no kuraba yuko ivyo ugiye kuvugaho ari vyubaka, atari ibintu vy'ibishegu, kubera yuko ivyo vyonona abana bakiri bato batarakwiza imyaka mu mitwe yabo. Kandi nivyo koko inzira yoroshe yo kuzamura channel yiwawe nivyo gukora ibintu vyiza vyubaka. Turabizi twese mu buzima busanzwe bwa buri munsi abantu duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, tukaza kuronderera ibisubizo kuri internet. Rero vyoba vyiza ugiye ukora video zikemura ibibazo vy'abantu vya buri munsi canke zibungura ubumenyi ku kintu runaka batari bazi. Nk'urugero, ushobora kwigisha abakobwa uburyo bwo kwitera ibirungo ndetse n'abagore. Ushobora kwigisha abantu ko babumba amatafari ya kijambere ndetse n'ibindi vyinshi muri rusangi. Ntabwo buri kintu uvugaho. Fata umwanya ukwiye utegure neza ku vyo ugiye kuvugaho, hama uzurabe ngene channel yawe iduga. Ibintu vyose ubihereza umwanya. Ikintu ca gatatu ni ugusuhuzanya n'abasura channel yiwawe. Ikintu utagomba kwibagiza nuko YouTube channel ari umuhora uhuriramwo abantu benshi nk'izindi mbuga zose. Birababaje nimba ushiraho video ukagenda ugategereza views utishura abantu bagukurikirana. YouTube ihemba za channels isabana n'abazisura. No kuvuga yuko nimba umuntu ashizeho igitekerezo kuri video yiwawe caba ari kubakira canke ari kugusenya, ni vyiza yuko umusubiza. Bifasha channel yawe kugira ishusho nziza mu bagenzura
gusura YouTube channel muri Google. Kugira like na dislike navyo biri bimwe mu biduza channel yawe ikagera kure. Rero ntubibagize yuko aho ugeze arabagusura batumye uhagera kuri YouTube channel yawe mu ikurikiranwa ryawe. Tunagushimira aho wakoze subscribe kuri X dash tukugira ngo ko tugutegekaniriza vyiza gusa. Kandi nimba utarakora subscribe wakora subscribe wakibara ritukura ugafyina no ngaho ukazogera ku ruhande ukazokomezaho ubona ivyiza tubashikiriza. Ikintu ca kane ukora ni ugushiraho ibirango kuri YouTube channel yawe. Amavideo ushira kuri YouTube channel yawe ni meza ariko nta birango, ariko YouTube channel yiwawe ntigaragara neza. Niba wifuza yuko abagusura babona yuko channel yiwawe iri seriye, no gushiraho ibirango bijanye n'ivyo ukora, ni byiza ko bashiraho ibirango bikuranga. Icambere no gushiraho foto nini kugira ngo buri wese aza gusura channel yiwawe aza guhita ayibona. Niyi muri kubona aha hejuru, ugashiraho na profile wifuje ariko igaragara neza. Ikindi naco no kugenda kubikuranga canke about kugira ngo wandike ko intego ufise n'ivyo uriko urakora n'ivyo ugamije gukora. Mu bikuranga rero ushobora gushiraho email yawe canke ugashiraho nimero yawe ya telefone kugira ngo abagomvye kukuvugisha biborohere. Akararo ni nk'uko ngaha anye mubona, mushobora kutwandikira kuri Instagram, mushobora kutwandikira kuri Facebook, mushobora kutwandikira kuri Twitter ko ubuvyifuza kose. Nimba udasobanukiwe uko bakora about wotwandikira kuri izo mbuga Instagram canke Facebook, turabigufashamwo atakiguzi tugusavye. Ikintu ca gatanu ugomba gukora ni ugusangaza video zawe ku zindi mbuga. Ni byiza yuko uhejeje gukora video ufata link yawe ukayisangaza ku zindi mbuga nk'urugero nka WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Amahera afise abarundi za YouTube channel ngaha komeye benshi bari kugenda basagaza amalinki ya video zabo ku mbuga zigiye zitandukanye. Ntukagire yuko channel ibonye yashikanye views 100 ngo ziba zavuye mu ijuru. Ntabwo ari vyo, ziba zavuye mu gusangiza linki ku mbuga zigiye zitandukanye. Nimba ufise channel ukaba udakoresha izindi mbuga ku vy'ukuri naho uri kuragera, vyoba vyiza uzifunguje ukaza urashiraho linki z'amavideo yawe. Gusa ntabwo ari vyiza gusangiza abantu linki y'amavideo yawe kuri YouTube musanzwe mutavugana. Uzoza urasangiza amavideo ya linki yawe n'abantu musanzwe muvugana. Aha ni ahantu uzosanga umuntu atunze nimero ya telefone yiwawe atakindi mufana, ico mufana no kuma gusa agusangiza linki z'amavideo kuri YouTube yiwe. Rero mu gihe ugiye gusangiza linki yawe umuntu runaka, uzobanza kwanza umenye yuko uyo muntu bitaza kumubangamira. Mu vy'ukuri ushobora kuba ushaka views canke amafaranga, ariko mu vy'ukuri ukaba uri kurabangamira abandi. Rero ibi navyo uzoze uravyitondera navyo. Ikintu ca gatandatu ugomba gukora no kwigaragariza abantu. Si iteko kugira wigaragariza abantu, ariko biba vyiza iyo abantu baraba video ziwawe bakuzi. Iyo wigisha abantu ibintu runaka biba vyiza iyo ubigaragarije ukabigisha bakuzi kuko bituma batekana. Aha no kuvuga ngo aho gushiraho logo kuri profile yiwawe wotumushiraho foto yiwawe. Gusa benshi bafite za YouTube channel zabo mu Burundi ntabwo bakunze kwigaragariza abantu bitewe n'impamvu zabo runaka. Gusa ntabwo ari itegeko. Gusa kandi mu gihe ataco bigutwaye wigaragariza abantu, navyo bituma channel yawe ikura. Utumureka kwigaragariza abantu ariko ugashiraho foto yiwawe kuri profile, navyo birahagije. Gusa nimba utiteguye kwigaragariza abantu uze witekanire, navyo ntaco bitwaye. Nkuko benshi mutazi X dash, ariko umunsi umwe muzomumenya nta kibazo. Ikintu cindi ugomba gukora no gushiraho thumbnails hamwe n'imitwe y'inkuru kandi bitababesha. Thumbnails ni ya foto ubona ubwa mbere iyo ugiye gufungura video. Ushobora kumva nta kamaro kanini yabifise, ariko vy'ukuri niho ibintu bizingiye. 90% iyo umuntu agiye kurondera video y'inkuru runaka, ikintu ca mbere abanza kuraba iyo abonye haje ama video menshi, abanza kuraba foto ya video ifise shusho nziza kandi n'ijambo ry'umutwe ryiza. Aha ni hahandi uzoza ugasanga video abonye ifise foto nziza ariko wayinjiramo ugasanga nta kintu kizima mu vyo washaka usanzemwo kuko wakanzwe n'ifoto nziza. Ariko nibivuze yuko view yawe itaba yagiyeko, view yawe iba yagiyeko muri ako kanya. Mu gihe uzoza urakora video uzoze wibuka yuko thumbnail yawe hamwe n'ijambo ry'umutwe giyawe bigira ingaruka nini cyane ikomeye kuri video yiwawe hamwe no kuri YouTube channel yiwawe. Rero iyo ukoze video ishireho foto nziza hamwe wandikemwo n'ijambo ry'umutwe giza, ariko utabesha abantu. Ivyo nuvyitaho channel yawe izokura atakabuza.
Ikintu c'umunani ugomba gukora no gukoresha YouTube card. YouTube card ushobora kuba utazi ico arico. Ni ahandi ubona akantu ukurara aba video ukazubona akantu kajemo hejuru kahagatiwe n'ibara ry'umuhondo ukibaza akariko utibaza yuko kaje gakoruka kava mu ijuru. Ushobora kuba utakazi wo twandikira kuzizo mbuga zindi Instagram canke Facebook tukagufasha atakiguzi na kimwe tugusavye ingene bakora YouTube card. Twakubwiye yuko YouTube ihemba abazisura cane kandi bakazitebaho, ariho ihemba amahera kubazitebaho cane bariko barazisura, arivyo dukunze kwita watch time. Ibi rero ugashobora kubiraba ugiye muri YouTube studio analytic, niho ushobora kubiraba ivyo vyose. YouTube card rero ikintu ifasha mu gihe umuntu aba ariko araba video yawe akaba atayikunze, YouTube card icihita imuha iyindi video yiwawe bigatuma ayitebaho mpaka abonye video ariko arashaka, kandi bigatuma arivyo amara umwanya munini kuri channel yiwawe, bigatuma channel yiwawe ikura mu buryo bwihuse. Tunakwibutsa yuko ibi atari bifise YouTube channel gusa, ahubwo nawe utarayigira tukabagusaba yuko nabikora kugira ngo nawe uzozuranjiriza amafaranga utarusha. Ikintu c'icenda ugomba gukora ni ugusaba aba subscribers. Uburyo bumwe mu bukwereka yuko channel yawe iri kuduga nuko abantu bagenda bakora subscribe kugira ngo baze barabasha kubona video uko uyishizeko. Saba rero aba subscribers abagukurikirana uko uzoba uruko uravuga muri video. Tunakwibutsa yuko kizira kikaziririzwa kugura aba subscribers kuko mu gihe bimenyekane channel yawe icisibwa ikavaho vuba na bwangu ikavaho. Nuko rero ni vyiza ko ukoresha uburyo bwiza ubonamwo aba subscribers. Niyo mpamvu rero tukibutsa utarakora subscribe kuri Kickstash tugusaba ko wayikora kugira ngo uzabone inkuru nk'izi 10 ku 10 atanimwe izo ziragucika. Uburyo bwa 10 ari nabwo bwa nyuma wakoresha ni ukongereza inshuro upostinga ushaka ama video kuri YouTube channel yawe. Ushobora kumva yuko ibi ari ibintu bisanzwe, ariko ico ubwirizwa nuko uzura postinga video nyinshi kugira ngo abakoze subscribe batazorambirwa bakigira. Ushobora kwiha gahunda yo gupostinga video 2 ku kwezi canke 3 mu kwezi bivana gahunda y'ingene uyipanze yiwawe. Ibi ntabwo vyo gusaba amafaranga menshi yo kubikora, ushobora no kubikora muri telefone yawe ngendanwa wigendera, nk'iyitwa Animoto, Mora, Video Creator, Video Show, Power Director, KineMaster, Video Viva, Vidimate n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Izo zose zigufasha gutunganya ama video yawe kandi akaza afise na quality nziza kandi ku buntu, nta kiguzi zigusaba kubanza kuriya kugira ngo uzikoreshe. Reka ndagushimira wowe wabanye natwe kugeza ku musozo w'ino video. Twizere yuko ubashije kuba ubona ingene ushobora nawe gukora YouTube channel yawe ukinjiza amafaranga utavunitse wicariye mu rugo iwawe. No kuri wewe rero utashoboye gutahukirwa neza ibi bintu, twakubwiye ko ushobora kutwandikira Facebook na Instagram ukabasha kubigusigurira neza atakiguzi na kimwe tugusavye. In X-Dash tukanagusaba ko ukora subscribe kugira ngo uzuzibonera ibiganiro nk'ibi hamwe ngo wakengeri kuko uzuzura bwa mbere kubona ibiganiro tubashikiriza video nk'izi. Murakoze.